Uburundi ntibwashoboye kwitaba mu nama yari yatunganijwe n'umukuru w'igihugu ca Kongo Etienne Tshisekedi. Muti none intambamyi yabaye iyihe? Ubu nibasubira gutumako iyo nama Uburundi buzoyitaba. Ibi rero biri mu vyishuwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yari yahaye abarundi n'abamenyeshamakuru. Hari n'ibindi mbere yishuye ku bijanye no gutanga ibiturire. Reka rero byose muvyumviririze hamwe. Mwatanguye murabaza ikibazo kijanye n'inama yari yateguwe n'umukuru w'igihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo nama ikaba yatumira abakuru b'ibihugu bamwe bamwe. Rero iyo nama nivyo na jewe yari yarungitse intumwa iza kuyimenyesha, ariko ni inama mwene kumwe wobwira abagenzi mwumvikana uti tuze duhure tube turaganira ku bibazo bimwe bimwe. Ico gihe rero umuntu abonye ingene iyo nama yatumiwe abayizamwo, urabona ko ari inama itagira urwego, ni abagenzi bazinanye bavuga bati duhure. Iyo rero inama ari mwene iyo atari urwego, batavuga ngo uwo yasivye canke ntiyasivye, ngo inama ntiba kuko kimwe mwibita mu gifaransa ngo quorum, ngo abantu ntibarakwira. Uwufise umwanya wese aritaba kuko ni vyiza ko abantu bama bariko barahura. Iyo mugabo hariho uwabuze akaryo, ntikibuza ko inama ibandanya kuko murumva yuko rutaba ari urwego. Twebwe rero nko ngaha mu Burundi murazi na mwebwe nababwiye yuko inzego n'inshasha turacari mu mukwanguro, turafise vyinshi cyane tuba turiko turakora, ariko nico gituma twaciye tuvuga tuti ko tubona wewe ari wewe watumiye kandi biba vyerekana yuko hariho akabazo ushaka gushikiriza abagenzi, reka ahubwo twebwe ubanguke uturungikire umuntu nanje ngire uwundi muhinga tube turabivugana, kuko tubona yuko umwanya uzohava utugamira. Erega no ngaha mu Burundi hari habipfuza bose ko ndabagirisha inama, hari habipfuza kumbona, hanyuma nkavuga nti ibintu byose no kubigira ku rutonde. Murumva rero yuko ubu umukuru w'igihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twaramaze kuvugana yuko arungika umushikiranganje w'imigenderanire, hanyuma akaza akavugana n'uwe wacu kugira ngo utuntu yoba ashaka kubwira Uburundi nk'Uburundi atutubwire natwe tugire ico tubivuganako. Rero ngaho muca mwumva yuko atamutsi wishibere, kuko urwego nta byabindi bavuga ngo harakwiye ngo koromo yakwiye cyane ntiyakwiye. Tuzoza rero turavugana, ico si kibazo gihambaye cyane. Igihe rero bavuze bati muvugire kuri vya vyuma vyerekana amasanamu, igihe uzosanga ngeze abene gihugu kuvyo bariko barandondera ko bagasanga nanje barampaye agahengwe, ico gihe nta ngorane na zimwe ziba. Muga mwumvise yuko ari inama naho ba wasivye atawuca avuga ngo naka yasivye, kuko nta rwego biba birimwo. Kuko andiho bona avuze bati mbe Tanzania nayo ko yasivye, ngo ko tubona Central Africa yasivye, ko tubona Zambia yasivye, kuko vyose n'ibihugu bona dusangiye vyinshi ngaha mu karere. Mugabo nibaza ko atamutsi uba wishe ibere. Ikibazo ca kabiri mwabajije ibijanye n'uru rugamba turimwo rwo kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'itunga rusangi. Iki kibazo murazi ko tukimaze ko iminsi myinshi cyane, imyaka myinshi. Ubu rero haragezaho kuri iyi ntambwe inzego z'igihugu zigezeko tuvuga tuti ingwara iri hehe. Ubu rero ingwara turamaze kuyitora, turabona igituma burya abantu yabona atakimuragiye agira ivyo ashaka. Rero turiko turaraba iyo Uburundi buvaho twageze ku gihe umurundi wese yiragira. None ntimwigeze kumva bavuga ngo ni ubutegetsi bwa kane bw'igihugu. No kuvuga yuko avuga ati namwe muri abategetsi natwe turihaye ubutegetsi.
kubera iki ntawuba ariko araragira ababaho. Rero buke buke abarundi bagiye baramenyera barabona ko bari mu gihugu. Uno munsi rero umwene gihugu arashobora kubwira ati unyatse igiturire sindakiguha, ahubwo ngira ngo ushengeze. Nico gituma rero mubona novuga nti mu byo twakoresheje bishobora kurwanya igiturire nuko duha uburenganzira umwene gihugu wese kuvuga kamubakiye, kuko kesha abagira ibiturire bagomba kurenganya canke kwiba. Umva rero abene gihugu babibwe babarenganijwe, uwo yarenganijwe yitwaye none uri umuntu igiturire kugira ngo urenganye uwo wundi nawe agaca kwitwarira hejuru, kuko nta utagira uwumutwara agaca kwitwarira, hanyuma uriro uwo hejuru agaca bigorora neza. None ca giturire kiba catangiwe iki? Wa wundi aca avuga ati nta kamaro gutanga igiturire, kuko naho wowe uza kurenganya ujya ku neza yanje aca yitwara n'ubundi uburuhira ivyo nashaka ndabibure, aca bareka gutanga igiturire. Aho rero nico nohamagarira abarundi bose. Abarundi bose barafise uburenganzira ku vyiza vyose vy'igihugu bangana. Nukuvuga rero nta numwe ashobora kuronka ivyiza vy'igihugu arinze kubigura. Gutanga igiturire ni nko kugura. Rero niba banze bavyumva uburenganzira bwabo yuko bategerezwa kubironka, babibuze nibaje ku rwego rukurikira. Mpora ndabivuga yuko no ku mukuru w'igihugu yarahiye imbere y'Imana mushobora vyose, Imana nayo izomwibonera. Murumva yuko rero vyoroshe cyane kurwanya igiturire, kandi je ndavyizeye neza yuko igiturire kizoranduranwa n'imizi, kuko ubu tuzobishira mu ngiro, aho mwene gihugu wese avuga ati n'uburenganzira bwanje undenganije ndaje imbere. None uzogira igiturire uburuhira ataho bishika, ntibizokunda. Ikindi kibazo cakurikiye ni c'amabanki kugabanya inyungu. Amabanki burya tubanze tumenye ivyo ari byo, n'abacuruza b'amahera. Iyo rero muri abacuruza hariho umuntu ashobora kuvuga ati jewe nashoye igitoki canje ndakiravye ingene kimeze ndakigurisha ya, hanyuma rero ukavuga uti nyabu nibeyi y'igitoki ni, akavuga ati je ndihagarara ko kuko akaryoshe karigura, akeza karigura. Ingene umuhana uzana abandi bafise ibindi bitoki bakazimbuka, nacaga umuko ahombe. Rero ayo mabanki nibaba barishizemo kuzoguma bavuga bati sindekura, abene gihugu baratunze bazokwikorera andi mabanki arekura, tuze turabe iyo biherera. None ko akubwira ati none ko amahera arayi wanje, reka rero ahubwo dutera intege abene gihugu benshi nabo bashinge amabanki, kuko birashoboka. Hanyuma rero ku rwego rwa leta turabona abantu benshi bakeneye amabanki abaribo. Hariho gwaruka, hariho abakenyezi, hariho abarimyi, hariho abanyamyuga, imyuga itandukanye. No kuvuga rero abo leta kugira ibafashe ntibagira ingorane z'ayo mabanki, nico gituma yafashe ingingo yo gushiraho amabanki y'ugwaruka, y'abakenyezi, y'abarimyi, kugira ngo boroherwe. None ayo mabanki ko leta yamaze kuyanegura ikabivuga, bakaba babona itanguye kuja ku kivi, aho ntibokwibwira. Je nibaza yuko mu minsi bazokwibwira. Hariho impanuro mperuka kubaha, hariho ishirahamwe ry'amabanki yose twaravuganye, ndabaha impanuro, ndababwira nti mushaka mwo kwibwira, kuko nta kamaro ko kuguma muri inyuma abandi bari imbere. Nabahaye nk'akarorero, mu bisanzwe amabanki twe mu Burundi ni twebwe tuja kuyarondera ngo aduhingurane, mugaba handi amabanki yamaze gutera imbere niyo aja guhiga abarondera amadeni. Igihe cyose rero no munsi bavuga ngo ndi nkumi nziza, uzobona bazoguma bazimba, mugu munsi bazotangura bonyene kuja kwironderera abaguzi b'amahera, abasaba amadeni. Uwo munsi niwo munsi uzobona bitanguye kumanuka. Erega zamurara iyo tuvuye, uno munsi tugeze ku yindi ntambwe, kandi naho nyene je ndafise icizere ko bizogabanuka cyane. Ikindi kibazo ngacabajijwe n'ikijanye n'amasendika. Amasendika ibi vyose bihagaze ku kahise kacu. Burya uwokoranya amasendika ubwo arazi neza vy'ukuri akamaro ka sendika, kuko je ndabiravye umenga amasendika nayo kuja gusaba uburusho
bavuga bati tugire urunani rwo gusaba uburusho kugira tugire ingufu ziruta iz'umukoresha. Amasendika mu bisangire vyabaho nibo bategerezwa no kurondera ingene ibikorwa vyabo vyogenda neza cyane kugira inyungu ibe nyinshi nabo baronke uburusho. Mugabo twebwe iwacu menga suko umunsi umwe jewe ndiko dategura amanama nyuranye tuzojyana inama mugandazi ko bazobanza kumbwira amasendika yabo ico yakoze kugira ngo ubuzi bakora bugende neza, kuko turamaze kubona abakozi ubugenda agiye kuba umuhinga wishira hamwe gigenga kanaka akirirwa yicaye mu biro ngo yazindutse nari ko akorera irindi shira hamwe ry'abigenga. Ibiro vya leta vyacitse ivy'iryo shira hamwe, umukozi wa leta yacitse umukozi w'iryo shira hamwe. Mugabo kubera ari muri sendika niya hamwe bace batonda ngo kirazira ko ahanwa muga ntibigeze baraba yuko atamwimbu yigeze azana. Mu bisanzwe rero amasendika niyo yambere ari kugira inama araba ati mbega twebwe ngaha dukora turiko dukora iki kugira tuduze umwimbu w'ibikorwa kugira natwe uwo mwimbu tuzanira karusho. Erega burya hari n'abatazi umushahara carico. Umushahara rega ni inyungu. Haje umukoresha mwa muri ko mugabura inyungu y'ivyo mwimbuye. No kuvuga umwe yazanye umutahe w'umutwe wiwe ubwenge bwiwe. Hanyuma umukoresha nawe yazanye umutahe w'amahera. Hanyuma muja hamwe kugira ngo mukore umugambi. Uwo mugambi rero wungutse. Umukozi acahembwa kubera yazanye wa mutwe. Hanyuma shebuja nawe umukoresha agacahembwa kuko yazanye umutahe w'amahera. None ubwo abakozi barabizi ivyo nibanze babimenye. Hanyuma rero iyo bari mu nama bakavuga bati mbe bashe aha duhembwa ubwo nyene umutahe we yahembwe. None ko leta arabene gihugu ko wewe uvuga ngo guhembwa bene gihugu ataco abakoreye wumva wewe uri mukuri. Nico gituma rero nabo nyene tuzogirana amanama kugira turabe ingene ubu amasendika yokora yisunga koko ivyo ajejwe, kuko ntivyo kumvikana ingene boko amariko baratatana leta canke n'amashira hamwe yabikorera twabo gute bafiteranije umutahe nayo babwiye umwe yazanye umutahe w'umutwe ubwenge ubundi azana umutahe w'amahera bashira hamwe bakora umugambi. None ga yemwe bariko bararaba inyungu yavuye muri uwo mugambi kugabura mwumva bigoye. Mugabo kubera kera leta bayitiyo kurya tubirye n'ivya leta ntibamenya yuko ahubwo baje guteza imbere umutahe w'abene gihugu kugira nabo batera imbere. Erega duca rutera imbere twese. Rero ku masendika ubwigenge bwabo nibwo leta ntibinjirira, mugabo nabo bamenye ko bagiyeho kugira bafashe umukoresha